Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hose hirya no hino ku isi twongeye kubahereza ikaze abatwumviriza ngaha kuri no mbonesha kure yacu anaye yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya koshikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa nyine mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turagarutse mw'idonido ry'amakuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aradusumira muri uno mwanya aho tugiye kugaruka ndetse no kwibanda ku nkuru zikomakomeye cyane cyane amakuru yihuta nyine aragaruka ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu nguyu wa gatatu kwigenekerezo ya 23 gitugutu 2024 tugiye kugaruka rero ku idonido ry'amakuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya. Na makuru araza kugenda aribanda by'umwariko ku makuru arakomeye cyane aravugwa ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'ayandi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Abayobozi ndetse by'umwariko ndetse n'abandi banyagihugu bagiye batandukanye ngaha by'umwariko ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo bariko baratabaza by'umwariko aho ko bariko bariyamiriza inzego z'umutekano z'u Burundi kuba ziriko ziratuma abanyagihugu babo bakomeza kugenda baranyuruzwa abandi by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ko babangamiwe n'uburyo Tabara yongeye kubura ibikorwa ndetse n'ibitero byo kunyuruza abantu ngaho muri icyo gice. Abanyagihugu barakomeza kugenda biyamiriza ndetse baranagaragaza neza ko batewe impungenge n'ibikorwa biteye ubwoba bikomeza kugenda birababangamira. Ni mu nyuma y'uko rero amakuru ashitse kugenda aradusumira avuga ko by'umwariko Tabara yaba yishe abanyagihugu benshi ndetse ikaba yaje kugenda by'umwariko iranyuruza n'umwe mu bayobozi bw'ubwoko bw'ababembe nga muri kino gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tabara irasanzwe ari umugwi w'abaroberi cyangwa umuhari w'abaroberi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi kuva mu myaka myinshi iheze. Bariko rero biyamiriza abo banyagihugu cyangwa se bacara bihimuraho mu nyuma y'uko babashinza kuba baragize uruhare mu kuranga cyangwa se mu kugaragaza aho Tabara isanzwe irafise ibirindiro. Ni mu gihe mu minsi mike iheze rero inzego zijejwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi by'umwariko zarakomeje kugenda by'umwariko zifatanya n'iza Kongo mu kugaya ibitero karundura, ibitero simusiga ku ngabo ndetse no ku muhari wa Tabara ibyaje gutuma ibirindiro byabo byinshi cyane biza kugenda birasenywa ibindi biratwikwa maze Tabara nayo ikwira imishwaro. Biravuga ko rero itanguye kugenda yisuganya, abanyagihugu bakaba bariko baragaragaza ndetse barerekana neza ko batewe impungenge n'ibikorwa bikomeza kugenda birakogwa n'iyi Tabara nk'uko amakuru y'amaradushikira. Ni mu gihe bariko barasaba rero inzego zibijejwe haba ingabo z'u Burundi zihuriye hamwe n'iza Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kugaragaza bagahuriza hamwe rero ibikorwa bigendanye no kurabira hamwe uburyo buhangana cyangwa se uburyo bushyira ku iherezo uyu muhari wa Tabara. Ku ruhande rumwe rero Tabara iragoye mu kuyigwanya mu nyuma y'uko rero imaze igenga mu mashamba ya Kongo ku buryo ubu ngubu bivuga ko yamaze kugenda irinjira mu gice mu bice bikomakomeye cyane ndetse bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko bigoranye kuba inzego z'umutekano zo kwinjira mu mashyamba uyu muhari wa Tabara wamaze kugenda winjiramo, aho kugeza magingo aya ngaya amakuru akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko ibintu bikomeza kugenda birafata indi ntera. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradushika cange aradusumira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi harakomeza kugenda hibonekeza ibibazo by'ibura ry'amazi ndetse kugeza ubu ngubu hakaba hari inama ikomakomeye cyane by'umwariko iraza kugenda iriga ku bibazo bigendanye no gukemura amazi cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Biravuga ko rero by'umwariko mu ibigo bimwe na bimwe byamaze kugenda birahagarara nk'amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye mu nyuma y'uko rero hakomeje kugenda hagaragara nyine iribura ry'amazi ndetse n'amashuri amwe namwe akaba yaramaze kugenda arafunga imiryango nk'uko amakuru yama aradushika cange aradusomera.
Amakuru kandi amakuru akomeza kugenda aratushikira nuko by'umwihariko imigambwe itandukanye idahuje ivyiyumviro bimwe rero by'umwihariko nuri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD irakomeje kugenda iratega ubwoba mu nyuma y'amagambo yaje kugenda aratangazwa by'umwihariko n'umushikirizamanza kizigenza wa Republika Procureur General de la Republique by'umwihariko Leonard Manirakiza arerutse gutangaza ndetse no gusaba ababijejwe bose guhangana ndetse no kurabira hamwe by'umwihariko ndetse no kugerageza gushira ku iherezo kuhagira igitekerezo by'umwihariko cyo kugerageza guhangana by'umwihariko ndetse no gutaba amatora y'u Burundi no kugerageza guhungabanya umutekano w'u Burundi ko zahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira nuko nyuma y'ayo majambo aherutse kugenda aratangaza hongeye kwibonekeza ibibazo bikomakomeye cyane ndetse binateye inkeke. Abanyagihugu benshi biravuga ko by'umwihariko bateye impungenge n'uburyo hongeye kunyuruzwa abantu cane cane ababarizwa mu yindi migambwe aho bariko baragirizwa kuba by'umwihariko ari bamwe mu bantu bariko baragira uruhare cyangwa se ari bamwe mu bantu bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko bariko barakorerwa akarenganyo mu nyuma yuko bavuga ko aribo bariko baranyuruza cyangwa se bariko barategura ibikorwa bigendanye by'umwihariko no guhungabanya amatora n'umutekano mu Burundi. By'umwihariko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa nore ku butegetsi irafise impungenge n'umutima uhagaze mu nyuma yuko by'umwihariko bariko baragirizwa ko bariko barategura amabi menshi cyane mu nyuma yuko bari barazizwa akorera by'umwihariko bafise ibyiyumviro bidahuje n'iby'umugambwe uri ku butegetsi. Ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Abatwumviriza bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini umugabane w'Uburaya, Aziya, Australia ndetse n'ahandi henshi muherereye, mwese turabahaye ikaze. Nimba ubwa mbere usenga rero cyonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze tuyatangurira mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko kandi twerekeza ku butaka bwa Kongo Imwega. Abashika muri 7 barimo rero chef bakaba bishwe by'umwihariko n'umuhari wa Redi Tabara. Redi Tabara yongeye kwivugana abatari bakeya by'umwihariko ikaba iriko irabahura kuba bareretse ingabo z'u Burundi aho basanzwe barakorera cyangwa se aho bafise ibirindiro. Aya namwe mu makuru rero ariko aratangwa by'umwihariko n'abanyagihugu baturiye muri ivyo bice bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko ibintu bikomeje kugenda biragaragara muri kino gice cya Kongo by'umwihariko yuko Redi Tabara ishobora kuza gukora irindi bara rikomakomeye cyane mu nyuma y'ibitero bimaze imisi biribasira uyu muhari wa Redi Tabara usanzwe urarwanya by'umwihariko urarwanya nk'uko bikomeza kugenda bigaragara urarwanya inzego z'umutekano z'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi. Wongeye kugabwa ibitero simusiga ndetse bivugwa nabi ku buryo bivuga ko bahatakarije abasoda benshi ndetse abandi bakaca barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Amakuru yihuta adafise ivumbi by'umwihariko mu nyuma y'uko rero abashika muri 5 baje kugenda baricwa ndetse uwo mushefu nawe akaza kugenda aranyuruzwa. Abanyagihugu by'umwihariko nga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo barasa n'abakoze igisa n'imyerekano basaba inzego zibijenjwe ndetse by'umwihariko yuko bokora ibishoboka byose kugira ngo babashe kurabira hamwe by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo babashe kurabira hamwe rero by'umwihariko uburyo bosubiza bojya kuzana uwo muntu yaje kugenda aranyuruzwa cyangwa se by'umwihariko arafata amatwe arafatwa matekwa. Redi Tabara yagirizwa kuba rero isanzwe irica abanyagihugu bagiye batandukanye nga muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kanagaba ibitero bigiye bitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushumira. Nubwo kandi bihagaze bityo cange nubwo bikomeje kugenda biratangazwa gutyo by'umwihariko u Burundi nabwo bwarashize ingufu zese n'imbaraga bufatanyije na Kongo mu kurabira hamwe uburyo boshyira iherezo ku bikorwa by'uyu muhari wa Redi Tabara. Redi Tabara rero biravuga ko nayo ikomeje kugenda irashakisha ubufasha hirya no hino mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yo kwihimura kuri ibi bitero. Bivuga ko harimo abagwanyi ba Redi Tabara bafashwe matekwa ndetse by'umwihariko abandi bakambugwa ibigwanisho byabo ndetse n'ibirindiro byabo bigafatwa mu rwego rwo kugira ngo bitwikwe ndetse babashe kuba by'umwihariko bacibwa intege batazongera guhungabanya umutekano w'u Burundi cyangwa se wa Kongo mu nyuma y'iko rero ari ibitero bihuriweho n'impande zombi nk'uko amakuru y'amara dushikira.
abanyagihugu rero baturiye muri ibi bice barafise ubwa bw'uko Red Tabara ishobora kuza by'umwihariko kongera kubihimura cyangwa se ibagahaba ibitero bikomakomeye cyane mu rwego rwo kugaragaza ko by'umwihariko yababajwe no kuba abanyagihugu basa n'abaratanze amakuru ku nzego z'umutekano z'u Burundi ndetse n'abazarendo n'aba FDLR by'umwihariko n'abasirikari ba Kongo bakaza kugenda barabagabaho ibitero nk'uko byama biradushikira. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hamwe by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira agaragaza ko Red Tabara ikomeje kugenda irakora amabi menshi cyane ndetse ikomeje kugenda irakora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba by'umwihariko nayo yo kongera kwihimura nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa se nk'uko amakuru yama aradusumira. Kugeza magingo yanga kandi by'umwihariko nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko abanyagihugu barakomeza kugenda biyamira ndetse bagaragaza neza yuko by'umwihariko batewe impungenge ndetse n'inkeke n'amagambo aherutse gutangazwa by'umwihariko n'umwe mu bayobozi bakomakomeye cyane nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Amagambo yaratangaje yarakurikiwe n'ibikorwa biteye ubwoba bwo kunyuruza abantu ndetse no kugandagura abantu ndetse bikaba biteye ubwoba ndetse abanyagihugu bakaba bariko bibaza ndetse by'umwihariko baranibaza amaherezo y'amatora ariko yimirijwe nga mu gihugu c'u Burundi. Dusubire inyuma ku nkuru rero twabashikirije ku munsi w'ejo, ariko kandi iyi nkuru ikaba yaraje kugenda iratera by'umwihariko umutima uhagaze ndetse mu nyuma yo kuyitangaza abatari bakeya bakaba baraje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira canke aradusumira. Bamwe baragize bati ibi bintu biteye ubwoba nk'uko byama biradushikira. Baravuze bati biteye ubwoba ugereranyije n'amagambo yaje kugenda aratangazwa mu gihe rero Uburundi buriko bwitegurira amatora ya 2025. Umushikiriza amanza kizigenza wa Republika Procureur General de la République Leonard Manirakiza aherutse kurungikira rero abashikiriza amanza bose n'ibyariho byabo ubutumwa rero bubatumirira kumera mugabo by'umwihariko kugira bahashe rero abogerageza gutoba amatora. Ubwo butumwa rero akaba yarabukishije mu magurupe ya WhatsApp ndetse by'umwihariko akaba yaravuze ko n'ababijejwe bakwiye guhangana n'uwari we wese mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko umuntu wari wese yogerageza no guhungabanya umutekano mu gihugu c'u Burundi azace by'umwihariko arahanwa by'akarorero. Mu gihe igihugu cacu kiza rero c'u Burundi kimirije ibihe by'amatora n'inzego z'igihugu rero imyiteguro ikaba iriko irabandanya, aho by'umwihariko ku munsi w'ejo igenekerezo ya 22 Gitugutu 2024 haca haratangurwa iyandikwa ry'abazotora abashikiriza amanza bose n'ibyaribo byabo bose barasabwe rero kwama mugabye kugira ngo by'umwihariko uworohirahira ngo atobe rero cyangwa se ahungabanye ico gikorwa rero ace akurikiranwa n'ubutungane. Ubwo nyine musabwe yaragize ati musabwe rero gusoma neza amategeko n'amabwiriza yerekeye amatora mukamenya ko rero ibyaha biyerekeye by'umwihariko nuko bihanwa mubwirizwa kwama mwitunganyije ku buryo by'umwihariko hatobura uwuca akora amatohoza bitarambiranye. Dosiye rero ikugururwa igihe cyose habonetse dosiye nk'iyo muca rero mutanga raporo mu buryo bwihuse. Ubu butumwa rero bwibutsa ibyo twama rero by'umwihariko tubana aho hageze amatora ku ntwaro ya CNDD-FDD rero nicyo kiringo kinyuruzwamo rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi batari bakeya cyane, nicyo gihe by'umwihariko gipfungwamo indongonzi nyinshi cyane z'abanywanyi baba bakerebutse mu migambwe itavuga rumwe rero n'uri ku butegetsi. Hari abaheza by'umwihariko bakarekugwa amatora aheze, hari n'abandi by'umwihariko bavundira mu munyururu imyaka n'imyaniko. Mu gihe nk'iki rero by'umwihariko imbonerakure by'umwihariko ikubeshyeye uba ugiye by'umwihariko uwujejwe intwaro by'umwihariko akwanse akagutanga uba ugiye ufungiwe mu kibanza kizwi ushimira Imana. Abantu by'umwihariko bakaba bakomeje kugenda baratabaza bavuga ko rero ibi bihe binjiyemo bidasanzwe. Muri Nzero 2024 Leonard Manirakiza yarabonetse asenga mu gikorane cya Kanguka avuga ko rero yifuza kuzoja imbere y'Imana yemye ko rero ata muntu yarenganije. None ubu ngubu rero niwe yanka kurekura abaheze mu munyururu bakaguma bafunzwe. Niwe rero kandi agiye imbere mu gutanga amategeko azarenganya abatari bakeya cyane. Ntiyumva amarira y'imiryango by'umwihariko y'abanyagihugu bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane.
ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ko abanyagihugu by'umwihariko bakomeje kugenda baratungurwa mu nyuma y'ayo majambo, bakaba barahuye n'ibibazo bikomakomeye cyane. Haramaze kunyuruzwa abatari bakeya, haramaze kugandagurwa abatari bakeya nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse inzego zibijejwe ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi zikomeza kugenda zivuga ko abajejwe amatohoza canke igendereza ry'u Burundi aribo bakomeje kugenda barakora amabi menshi, bakaba bariko rero basaba yuko by'umwihariko ibyo bikorwa byohagarara kuri iyi ntwaro ya Evariste Ndayishimiye nk'uko bikomeza kugenda biragaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Tugaruke ku yandi makuru rero akomeje kugenda aravugwa canke se yandi makuru akomeza kugenda aradusumira, cyane cyane tugaruke ku mutekano ukomeje kugenda urazambanga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Musenyeri Gapangwa rero Nteziryayo Jerome wabaye umushumba wa Diocese Gatolika ya Uvira rero muri Kanama 2024 yaratangaje ko uwitwa umunyekongo muri iki gihe by'umwihariko canga kwitwa umunyekongo muri iki gihe bitewe n'uruhuri rw'ibibazo byugarije Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, byose bisa naho ubutegetsi bwananiwe kubikemura. Yaragize ati mwibaze abanyamahanga bo hanze barimo rero abazungu ishusho bafise ku mukongomani ubu ngubu by'umwihariko ni igitutsi kumva ngo 2022 by'umwihariko ikinyejana cya 2021 hariho rero abantu bakirya abandi ni inyamaswa, ni bunyamaswa nk'uko yama aradushikira canke arabitangaza muri rusange. Ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero bigendanye n'ibibazo bimaze imisi birahibonekeza, by'umwihariko biriko biratera umutima uhagaze abatari bakeya nk'uko byama biradushikira canga by'umwihariko byama biradusumira. Nk'uko rero bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko nk'uko kandi byama bikomeza kugenda biradusumira, yaragize ati pasiporo ya Kongo rero ndayifise ariko irasuzuguwe kubera uko rero twitwara, uko rero ubutegetsi bwacu bwitwara ku bakongomani ari abepiskopi ba Kinshasa by'umwihariko ndetse n'uwitwa Kardinali Ferdinand Abongo n'abarerutse gushimangira ijambo rya Musenyeri Gapangwa by'umwihariko Gapangwa avuga ko by'umwihariko aho bigeze abanyekongo batakimenya umutagatifu ndetse bakwambaza kuko rero na perezida wabo bari bahanze amaso atacyo abikoraho. Imihari yitwaje ibigwanisho izwi nk'inyeshyamba by'umwihariko ubujura bwitwaje intwaro, amakimbirane ashingiye ku moko, kwiyehanira by'umwihariko mu buryo rero ndengakamere ni ibiza ku isonga bidasiba by'umwihariko kuba nibyo rero bikomeje gukoma mu nkokora rero ubuzima rusange bw'icyo gihugu. RDC iragizwe n'intara zishika by'umwihariko kuri 26 zirimo rero umujyi wa Kinshasa. Ikarita y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rijejwe ibikorwa rero by'ubutabazi igaragaza ko rero intara zirenga 10 zo muri icyo gihugu arizo zugarijwe n'umutekano muke cyane kugeza ku igenekerezo 30 Nzeri 2024 uturuka mu bikorwa by'imihari yitwaje ibigwanisho biri ku rugero rwa 45%. Amakimbirane ahanganishije rero abanyagihugu ari ku 10%, ibiza bikaza kuri 5%. Nko muri Kivu y'Amajyaruguru harabarirwa abantu 2,2 n'ibice 57 bahunze ingo zabo bitewe n'ibikorwa by'imihari yitwaje ibigwanisho hagati ya M23 ingabo za RDC, imihari y'abazarindo FDLR, abacanshuro baturutse i Burayi, ingabo z'u Burundi ndetse n'iz'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC. Teritwari ya Bene iri mu migi iri mu ntara nayo y'Iburasirazuba, kenshi ikabigabwaho ibitero by'iterabwoba by'umwari w'iterabwoba IDF ukomoka muri Uganda. Uyu wica abanyagihugu by'umwihariko badahanganye nayo, ukabangiriza by'umwihariko imitungo irimo inzu, ugashimuta bamwe rero mu bandi bagahunga bakiza ubuzima bwabo. Uyu muryango wagaragaza ko rero muri Kivu y'Amajyaruguru, Ituri ndetse na Kivu y'Amajyepfo abanyagihugu barenga 6,54,000 aribo rero bahunze kugeza ku igenekerezo 30 Nzeri 2024.
abasubiye rero by'umwihariko mu ngo zabo kugeza uno munsi muri rusange baragera ku miliyoni 2.17 mu ntara ya Tanganyika cane cane mu mujyi wa Karemia haramaze igihe hugarijwe n'amabandi yitwaje imbunda by'umwihariko n'intwaro gakondo zirimo rero imihoro n'ivyuma vyatumye abanyagihugu bagera ku bihumbi 387 bahunga. Ikibazo cy'ubugizi bwa nabi by'umwihariko bukorerwa muri uyu mujyi cyahagurukije guverineri Christian Akitungwa rero Mutsemba wa Tanganyika muri Gicurasi 2024 asaba abayobozi mu nzego zose gushakira hamwe rero umuti w'icyo kibazo byihuse. Mu ntara ya Mayinema rero Chopo, Kasai, Maindombe, Kwango ndetse na Kasai ndetse habarirwa abantu barenga ibihumbi 296 bahunze ingo zabo bitewe n'ibikorwa by'abagizi banabi bitwaje intwaro barimo imihari yitwaje intwaro nk'abamayimayi Paradi ndetse na Shokoro Mirange n'amabandi yibasira cyane cyane ibice by'imijyi. Imigwano y'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 wa Mabondo by'umwihariko kuva 2022 yakomye mu nkokora rero umutekano wo mu ntara zo mu burengerazuba bwa RDC, Kwiru, Kwango ndetse na Maindombe mu marembo y'umugwa mukuru rero Kinshasa. Muri Kwiru rero honyine harabarirwa abanyagihugu bashika ku 72 bahunze ibikorwa bya Mabondo by'umwihariko kugeza ku igenekerezo 30 Nzeri. Muri Kwango rero hakabarirwa ibihumbi bishika kuri 36, naho rero mu Maindombe rero ikabarirwamo abashika ku 32. Kinshasa ntabwo rero yasigaye kuko rero by'umwihariko umutekano wayo umaze igihe uhungabanywa n'amabandi yitwaje ibigwanisho ya Kuruna yiganjemo rero urubyiruko by'umwihariko rutize n'urudafise rero akazi. Ibikorwa byarwo rero n'ibindi bibangamiye umutekano w'abanyagihugu byatumye abarenga 17,500 bahunga. Leta ya RDC yarafashe icyemezo cyo kujya rero ikusanya uru rubyiruko rwo mu mutwe wa Kuruna rero ikarujyana mu mahugurwa y'imyuga mu kigo ca Kenyama Kasese mu ntara ya Haut-Rumami, ariko nta kinini izi ngamba zatanze kuko rero rw'ubuye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku buryo bukomakomeye cyane. Ubushakashatsi bw'ikigo CRDI Centre de Researchers pour le Development International bagaragaza ko by'umwihariko abakuruna rero bashika kuri 66 n'ibice 5% babaswe n'ibiyobyabwenge, 17 n'ibice 7% bahoze rero mu mihari yitwaje ibirwanisho, 3.7% bahoze mu nzego z'umutekano n'abandi by'umwihariko. Nubwo rero nta mibare igaragaza ko rero abanyagihugu bo mu ntara ya Haut-Katanga by'umwihariko bahunze, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububirigi yagaragaje ko ari ibikorwa by'umuhari witwaje ibirwanisho wa Bakata Katanga rero nabyo bikomeje guhungabanya umutekano w'iyi ntara. Isaba Ababirigi kwitwararika by'umwihariko mu gihe bateganya kuhasura. Ku migi rero ikomakomeye cyane nka Kinshasa, Goma, Lubumbashi, iyi Minisiteri irasobanuye ko ubugizi bwa nabi burushaho rero kwiyongera mu buryo rero Ababirigi bakwiye kwitwararika mu gihe bagiriramo rero ingendo mu masaha y'ijoro muri rusange. RDC rero iramaze iminsi iberamo indwano ku buryo bukomakomeye cyane ku buryo abanyagihugu benshi by'umwihariko basa n'abarambiye ubuzima bwo kuba ku butaka bwa Kongo. Hari abatajya umunwa rero mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko izi ngwano zoba zifisiye inyungu rero abategetsi b'icyo gihugu, ndetse bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranatangaza neza yuko batewe impungenge mu gihe bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda yotswa igitutu n'imihari irimo nka M23 mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yumuhereza ibiganiro nk'uko amakuru yama aradushikira canke aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko harakibazwa iherezo rishobora kuzokorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bibashe kuba byogaruka, ariko kandi abatari bake bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko mu gihe Tshisekedi hatari yiyemeza by'umwihariko mu gihe atari yiyemeza by'umwihariko kurabira hamwe uburyo yakemura iki kibazo bizakomeza kumukomerana, ndetse uyu mwari wa M23 ukaba ukomeje kugenda mufatana ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ngubu rero arategerejwe i Lubumbashi kuri uyu wa gatatu igenekerezo 23 Gitugutu 2024, aho by'umwihariko hateganyijwe kuza kumva ibyo araza kugenda
kugenda aravugirayo ndetse n'ibyo aratangaza ku bibazo bigendanye n'umutekano bikomeje kugenda byibasira iki gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru yama aradusumira cyane. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubira mu masaha ari imbere.